Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi biriko biravugwa mu bisata bitandukanye, gusa cyane cyane tukaza kugaruka mu gisata ca politike. Bamwe bati inzankano zo muri politike ziratangaje, n'abavukana ntizibasiga. N'abavukanye Gikuru na Kirumuna basangiye abavyeyi. Aba bompi baragwanye nk'intwaza ngabo za FDD. Bose barabaye mu nzego z'umutekano z'u Burundi, bambaye amapeta hambaye, barajejwe amabanga akomeye mu gihugu. Mu mwaka wa 2015 umwe yashigikiye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, uwundi araciyamiriza. Umwe yarahamye mwene wabo kugeza no mu mahanga iyo yahungiye. Umwe yahavuye yitaba Imana mu mahanga, intumwa za mwene wabo zitegura ko ibikiziga bituma ahambwa ijoro ngo nticibwe. Muti rero aba bavukanyi ndiko ndavuga ni bande? Bari bafise n'amapete ahambaye mu nzego z'umutekano. Abamvuga ni General de Police Arengiyome Bunyoni ndetse na General de Brigade Rodrigue Bunyoni. Reka tugaruke kuri Arengiyome Bunyoni na mukuru we Rodrigue Bunyoni. Abafukanyi Rodrigue Bunyoni na murumuna we Arengiyome Bunyoni bari mu bagwanyi ba kera ba FDD. Imbere yo kwinjira muri FDD bivuga ko bari basanganywe umuhari wabo wakorera mu Kanyosha, ariko mu nyuma barahava baragondozwa barifatanya na FDD mu Kamenge. Bose ukari babiri baraduza amapete mu ntwaza ngabo za FDD. Ariko Arengiyome Bunyoni nahariwe muto niwe yamye ari imbere mu mapete. Aho bagarukiye mu gihugu, Arengiyome Bunyoni yagiye mu gipolisi, Rodrigue Bunyoni nawe aja mu gisirikare. Aba bose barabaye mu mabanga akomeye y'igihugu gushika batandukanijwe n'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Rodrigue Bunyoni yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1967 kwigenekerezo ya 30 Ruheshi ku mutumba wa Gihinga muri komine Mpinga Kayeve ho mu ntara ya Rutana. Yize amashuri y'ubwigisha no gusigura lycée pédagogique. Amaze kwinjira mu gisirikare yahawe matricule SS ubusa gatatu kabiri. Araduga amapete gushika kuri General de Brigade. Rodrigue Bunyoni yarakoreye mu buyobozi bukuru bujejwe bahoze ku rugamba, no kuvuga Direction Générale des Anciens Combattants. Mu nyuma arungikwa mu buserukizi bw'u Burundi mu makungu, akaba arakoreye cyane mu buserukizi bw'u Burundi IPK mu gihugu c'Ubushinwa ni Pretoria mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Aho hose yabajejwe ivya gisirikare. Arengiyome Bunyoni we yavukiye mu Kanyosha mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura, hari kwigenekerezo ya 2023 ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972. Amashure yiwe yayize ku ishure rito rya Kanyosha kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1978 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1984. Abandaniza kuri Lycée Rohero kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1985 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1990. Kuri Lycée Rutovu yahize kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1990 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993. Mu gihe kuri kaminuza y'u Burundi yahize kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 acaja ku rugamba. Aho bahagarikiye intambara yarabandanije amashure bakora bandika, no kuvuga par correspondance ku ishure bita École Biblique Emmaüs. Ahagarukiye mu gihugu rero Arengiyome Bunyoni yararongoye ibiro bikuru vy'igipolisi kivanze, no kuvuga État Major Intégré de la Police Nationale hagati y'umwaka w'2004 ndetse n'umwaka w'2005. Kuva mu mwaka w'2005 gushika mu mwaka w'2007 Arengiyome Bunyoni yari umuyobozi mukuru w'igipolisi c'u Burundi. Kuva mu mwaka w'2007 gushika mu mwaka w'2011 yari umushikiranganje ajejwe umutekano. Kuva muri 2011 gushika muri 2014 yari umuyobozi mwishikira ajejwe cabinet civile mu biro vy'umukuru w'igihugu, ndetse kuva mu mwaka wa 2014 gushika mu mwaka wa 2015 yari umunyamabanga ncigwa bikorwa w'inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano. Kuva mu mwaka w'2015 gushika mu mwaka wa 2020 yari umushikiranganje ajejwe umutekano. Kuva mu mwaka w'2020 gushika mu mwaka w'2022 yari umushikiranganje wa mbere. Mu gipolisi c'u Burundi Arengiyome Bunyoni niwe
no gushika kuri ubu kuko iryo pete atigeze ajyambugwa n'ubucamanza ni wafise ipete ryo hejuru y'ayandi yose General de Police nkuko mu gisirikare naho Prime Niyongabo ari we afise iryo pete wenyene. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 rero abavukanyi Rodrigue Bunyoni na Arengiyome Bunyoni baratandukanijwe n'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Rodrigue Bunyoni yarazwi nk'umuntu w'intungane yanka akarenganye n'amanyanga. Ni nayo mpamvu atashigikiye ihonyangwa ry'ubwirizwa shingiro aho President Nkurunziza yihagira ikiringo ca gatatu. Arengiyome Bunyoni we azwi nk'umuntu ahahamiye cyane amatungo avugwa mu vyo yavuzwe mu vyo gonyera agateka kazi na muntu no kurundarundanya amatungo. Yaravuzwe mu madosiye menshi cyane yo kunyonora amatungo y'igihugu. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 rero Arengiyome Bunyoni ari mu bashigikiye ikiringo ca gatatu no mu bahohoteye bikomeye abanyagihugu batemeye ico kiringo. Rodrigue Bunyoni yahungiye mu gihugu cy'u Buganda amaze kubona ko ubuzima bwiwe bubangamiwe cyane nk'intwazangabo yahoze muri FDD itemera ikiringo ca gatatu. Mu buhungiro ntigeze yoroherwa kuko intumwa za murumuna we zagoma zirungikwa gucunga ivyarimwe vyose. Muri gitugutu umwaka w'ibihumbi 2015 General de Brigade Rodrigue Bunyoni yasizwe ko umutahe mpuzamakungu kugira afatwa arungikwa mu Burundi. Mwijoro ry'igenekerezo ya 24 rishira igenekerezo ya 25 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2015 General de Brigade Rodrigue Bunyoni yaritavye Imana i Kampala mu Buganda yitanywe n'ingwara. Nyuma y'urwo rupfu rero intumwa za Nkurunziza na Bunyoni zaragerageje kwibika ikiziga ca Rodrigue Bunyoni ngo bakijane i Bujumbura. Inshuti n'abagenzi ba Rodrigue Bunyoni bahavuye bafata ingingo yo kumushingura bugorovye kugira ngo uwo mugambi mubi wa Nkurunziza na Bunyoni ntushoboke. Nkuko General de Brigade Rodrigue Bunyoni arukiye mu itongo ry'abapfuye i Kampala mu gihugu cy'u Buganda. Inyuma y'urwo rupfu rero umuryango wa Rodrigue Bunyoni wabandanije kubaho ucunzwe cyane n'abamaneko ba Bunyoni. Muri Fokode barafise amakuru ya bamwe mu bagiye barorungikwa kurondera amakuru y'uwo muryango. Inyuma rero y'urwo rupfu rwa Rodrigue Bunyoni mu muryango kwa Bunyoni habandanije kuba izindi mpfu zitangaje. Naho General Bunyoni yari igihanganye gikomeye cyane mu nzego z'umutekano kuva mu mwaka wa 2005 hari impfu zitangaje zaza ziraba mu muryango wiwe. Igitangaje kurusha n'ingene izo mpfu kandi zaba kamizwe n'ingoma nta matohoza yigeze zikozwa ko ivyaheza bikavyara ibihuha vyinshi. Reka dutangurire kuri ibi. Hari ku mugoroba w'igenekerezo wa 11 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2014 saa 12:30 z'umugoroba abantu batazwi ibitwaje ibigwanisha barateye urugo rw'umuvyeyi wa General Bunyoni mu Kanyosha mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Umuvyeyi yarakomeretse ahava aracikana ageze kwa muganga. Ntawigeze atahura ico abo bantu barondera kugira baje gutera umutamakazi gutyo. Inyuma yaho nta matohoza nyezina yakozwe ngo abakozi bara bamenyekane. Urwo rupfu rwaranatangaje benshi kubera ubundi uwo mutamakazi yahorana abapolisi bamucungera. Kuva ico gihe rero ibihuha vyabaye vyinshi kubijanye n'urwo rupfu. So gusa kuko no ku mugoroba w'igenekerezo ya 17 Ruhuhu mu mwaka wa 2017 Lydia Nibogora umukozi w'ishiramwe Regideso yari amaze imyaka ari umugenzi mpampe urugo rwa General Bunyoni yaragandaguye bunyamaswa ikiziga cyo gitabwa mu Kanyosha aho bita kwa Sebatutsi. Lydia Nibogora yari amaze imyaka tonda iminsi yose ku mugoroba gusenga muhira kwa Bunyoni. Rimwe na rimwe yajanwa ku kazi n'imodoka za Bunyoni kujye benshi batabizi bamufata nka mushiki wa Bunyoni. Ubushuti bwa Bunyoni na Lydia Nibogora bwari bukomeye cyane nkuko kandi bwari budasanzwe hagati ya Lydia Nibogora na Yasente Bunyoni. Iganagurwa rya Lydia Nibogora ryabaye mu gihe hari haciye iminsi mike Lydia Nibogora avuga ko atacumvikana neza na Yasente Bunyoni ngo ho bari bitameze neza aho Yasente yamwikeka ko aho Lydia apfire rero umuryango wa Bunyoni ntiwamuherekeje kandi ntiwitavye ikigandaro. Ahubwo Yasente Bunyoni yanatelefonnye umugabo w'umuhisa amubwira ko ataco bitwaye azoronka uwundi mugore. Ku murango w'inyuruzwa rya Lydia Nibogora naho umupfasoni Yasente Bunyoni yari yatelefonnye uwo mugabo amubwira ko atamugore agira kubera yibereye kurenga ibigo n'abandi bagabo. Ako kanya yamwambikira iryo bara niho nyene Lydia Nibogora yari ahejeje kunyuruzwa n'imodoka y'abantu bamusanze ku kazi bamujanye nk'abagenzi ariko acatogwa ari ikiziga.
amatohoza akerekana ko umuryango wa Bunyoni ufise ibintu bikomeye vyo kwiganagurwa rya Lydia Nibogora no ngaho ntaho nta matohoza yakurikiye. Si ivyo gusa kandi kuko no mu gitondo c'igenekerezo ya 27 Nyakanga umwaka w'2021 aho General Bunyoni yari umushikiranganje wa mbere, umupfasoni Chantal Hatungimana mushiki wa General Bunyoni yaragandaguwe mu Carama no kuvuga mu buraro kubw'igisagara ca Bujumbura n'umuntu yamucucagiye amasase mu gihe yariko yitegurira kuja ku mirimo mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu aho yari umuyobozi ajejwe gutahukana impunzi. Chantal Hatungimana yishwe mu gihe hari haciye iminsi mike cyane avuye kuramutsa umuryango usigwa na General de Brigade Rodrigue Bunyoni i Kampala mu Buganda. Urupfu rwiwe nawe rwabaye akamizwe n'ingoma nk'izindi mpfu zitangaje zabaye mu muryango wa Bunyoni. Ngo biratangaje ingene mu gihugu harashwe mushiki w'umushikiranganje wa mbere bikaba bisanzwe cyane nk'izindi mpfu zose. Nta matoza nyezina yakozwe kwiganagurwa rya Chantal Hatungimana cyo kimwe n'izindi mpfu urunago nyene rwakurikiwe n'ibihuha. Bamwe bati politike y'inzankano. Abarwanira kurongora igihugu ngo barwanira ikintu ciza kubera baharanira guteza imbere igihugu no kugiha intwaro nziza. Kugira ivyumviro bidasa birasanzwe kandi abiyumvira ingene igihugu cotwagwa barakwiye kubahirizwa bose. Ngo birababaje rero kubona politiki igera ku rugero rwo kwankanisha abavukanyi, abajyango, ababanye n'abagenzi. Birababaje kandi kubona utiyumvira kumwe n'utwara yitwa umwansi w'igihugu kugeraho umutegetsi yita mukuru we umwansi w'igihugu akamuhama bigeze hiyo. Muti none udakunda mwene wabo ntakunda abana ba mukuru we, burya zoteba ashobore gukunda abarundi bose. Uti guhama mukuru wawe no mu buhungiro kugeza no ku kiziga ciwe birarengeye ubwenge. Rodrigue Bunyoni na murumuna we Arengiyome Bunyoni bakaba bose bavuka mu muryango w'abana batandatu. Umuvyeyi wabo Mutama Bunyoni yava mu ntara ya Rutana. Hari abari bakunze kuvuga ko General Bunyoni yoba yarabuze se mu mwaka w'1972 ariko ku matohoza yakozwe sivyo na gato kuko Mutama Bunyoni yapfuye mu gihe umuhungu wiwe yari umushikiranganje w'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi nkuko amakuru dufise abiduhamiriza. Muyandi makuru bamwe bati ese yoba ari kori canke n'intererano. Abakozi bamwe bagiye gukatwa ubusa n'inusu kwijana ku mishara yabo mu gufasha bantaho nikora mu gisata c'indero. Abakora imigambi ifashwe mu mugongo n'amashiramwe mpuzamakungu abaganywe mu mabanga y'igihugu no kuvuga mandateri politique abaronse amasoko ya leta bagiye gukatwa 0 n'igice ku mishara yabo kugira bafashe bantaho nikora mu kuronka ikarata yo kwivuriza ko kamu hamwe no kugura ibitabo vy'amashure. Ibi biri mu itegeko nshikiranganje ryarawe ritewe ko umukono n'umushikiranganje w'ikigega ca leta Nestor Ntahontuye. Umushikiranganje w'ikigega ca leta Nestor Ntahontuye yarashize umukono ku itegeko nshikiranganje nimero 540 bare ubusa 75 ryo kwigenekereza 15 mu kakaro uyu mwaka rishira intererano nshasha ku migwi imwe y'abakozi ba leta n'abikorera utwabo. Nkuko biri muri iryo tegeko abaronse amasoko abaganywe mu mabanga y'igihugu mandateri politique abakora imigambi ifashwe mu mugongo n'amashiramwe mpuzamakungu bose bagiye kuza barakatwa ku mishahara yabo. Iryo tegeko rikaba ryerekana ko ayo mafaranga azofasha abantaho nikora kuronka iyo karata yo kwivuriza ko kamu hamwe no kugura ibitabo vy'ishure n'ibindi bikoresho mfasha nyigisho. Ayo mafaranga kandi akaba agiye gukora muri uyu mwaka w'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2025 umwaka w'2026. Nkuko kandi bivugwa amakuru avugwa mu gisata c'umutekano tubandaniza kubivugwa mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo aho Republika na M23 babagiye guhagarika imigwano n'ikibazo cibazwa. Leta ya Kongo yishimiye amasezerano agiye gusinywa hagati ya Kongo n'umuhari M23 agamije guhagarika Burundi intambara mu buseruko bwa Kongo. Muri AFC mu 23 hoho bararahira bakarengwa ko atana metero imwe bazorekura mu bice byose bamaze kwigarurira.
mu gihe ku igenekerezo ya 19 Mukakaro umwaka wa 2025 idoha mu gihugu ca Qatar, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC M23 bashize ku mukono ku vyo kwisunga amasezerano agamije guheza Burundi intambara mu buseruko bwa Kongo ku mpande za leta ya Kongo. Ngo yoyo iraryohewe, M23 yoyo iti ntiturata turekura ubutaka bwacu. Bakimara gushira umukono kuri aya masezerano ntarengwa, umushikiranganje ajejwe ivyo kumenyesha amakuru akaba n'umuvugizi wa leta ya Kongo yavuze ko ubu M23 itegerezwa kurekura ibice yagenzura maze bikagenzurwa na leta. N'umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Kongo Teresa Kayikwamba yavuze ko ari ntambwe ishimishije kubona leta aserukira ishira umukono ku masezerano ntarengwa agamije guheza intambara burundu mu buseruko bwa Kongo. Ku ruhande rw'ihuriro AFC M23 bo bemeza ko ivyo leta ya Kongo ivuga bidafise ishingiro, aho umunyamabanga mukuru wa AFC M23 Benjamin Bonimpa ari mu batuye umukono kuri aya masezerano yemeza ko atabice M23 izorekura. Yagize ati muri aya masezerano nta namwe bavuga ingingo ko M23 izova mu bice yafashe, nta metero nimwe tuzorekura. Ivyo bikaba biruko mu gihe nyuma y'imisi 10 gusa kuva aya masezerano ntarengwa sinywa kugerekezo ya 19 Mukakaro ariho hasinywe amasezerano nyezina agamije gukura intambara mu buseruko bw'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Gorera amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo utoshicikanwa nadushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira kandi nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. No Mpuza TV rero Imana bahezegere mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.